kuri Google ngo bamwe ngo barabyemera ngo n'umuhungu wa kabira ngo bandi ngo nabo ngo barabikekeranya sivyo bakavuga ati Kabira yavukiye i Kigali mu Rwanda bakerekana na nyina wiwe bavuga ati nyina wiwe yitwa Kanaka sivyo ivyo biri kuri Google biri kuri Google si kinyegezwa na kimwe kiba kirimo kubera iki oni idafata ingingo yo gukura M23 muri Kongo ngo itahe mu gihe tuzi ko oni nawe nyene fiseyo ingabo zigwanya uwo muhari why article ya 22 kuri 22 bavuga bati l'ONU est notre instrument nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers monde pour protéger nos intérêts. Oro y'Imana turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri kumpande zine z'isi turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye so my name is Ram Promoter Bando Camera utagira subscribe bana ikora subscribe like share na comment kugira ngo ibintu bibandanye bija ku murongo ya twakira bwana G-Doc kuko no munsi dufise amakuru ashushe cyane nituza guteba si bwana G-Doc Murakoze cyane ko mikaribu umeze neza cyane gose Aidowe waberewe cyane umunsi today niko nama gira wambitswe no kumugwa fashion shop niko nama kimwe gusa urakoze kugiza kigoroho kubivuga kumugwa fashion shop nimaze imisi kwambika oya kameme mu Burundi ibintu byose turafise kandi no kumugwa media ibintu byose turitunganije vraiment nyambaro iki la kunwa story tangawizi baguma dukorana neza na story company kwisiga tukayagayaga avec family care ration kunywa amazi y'ubuzima amazi ya story life hanyuma ngaca nambara neza avec kumugwa shop ibintu byose kabisa birahari kabisa mvuga nico gituma mvuga ati mvuze ko ntameze neza no bashaka kumanuza Imana mashaka kuyirenganya vraiment yaduhaye byose tu ibisigaye no kubaho gusa tukinjoying ubuzima yeah kabisa yes tuje mu kiganiro direct umusana ndahari yeah ndahari bwana G-Doc kubera iki oni idafata ingingo yo gukura M23 muri Kongo ngo itahe mu gihe tuzi ko oni nawe nyene fiseyo ingabo zigwanya uwo muhari why oni kwanza ntibaho oni rabaho ibahe oni bo bayita ni Organisation des Nations Unies mu bisanzwe oni yategerezwa rero kuba ibihugu byose bagira sensibilisation kuko ni yavutse inyuma y'intambara ya kabiri y'isi intambara ya kabiri y'isi igihera avuga ati kugira ngo ibihugu bizobeho byubahana ibihugu bizobeho vyirinda gusubira kuja mu ntambara nkiyi kadushireho ikintu bita ONU kizoza kiratunganya amatati ariko araba kwisi sivyo muri sensibilisation rero bagize bariko bahamagara ibihugu byose kwiyandikisha canke gusinya ku masezerano ya ONU kwari kubereka yuko ibihugu bizoba bingana bivuga kimwe bifise ijambo rimwe bifise agaciro kamwe muri uwo muryango sivyo ariko uwo muryango ntitwokwibagira yuko President Robert Mugabe yarinze apfa imyaka yose yamaze yarinze apfa aguma avuga ati none iki kintu bita ONU kuki kitavaho iki kintu bita ONU buri mwaka mu kucenda dufata amadege tukagenda New York mu nama za ONU tugatora ngo ibiraba bose ariko hakaba hari abantu bikomeje ibihugu bimwe byikomeje mama bimwe ngo twe ngo turi ngo dufise ngo droit de veto ibindi ngo twe ngo turi muri G7 ibindi ngo twe ngo turi muri G20 abantu dutunze gose sivyo twe ngo tutangura kugira ijambo none iyo ni wumva ikiri yitwa ONU wumva ikiri wumva umurundi mu mari iki eske umuntu yibereye muri Namibia ONU mu mari iki
umuntu yibereye muri Mozambique oni imumariye iki nta kintu na kimwe imumariye nta kintu na kimwe imumariye mu bisanzwe rero oni si iwacu ntitunayikeneye nta kamaro imaze ko oni ubu munsi iriho kugira ngo itatura amatati yirigura zunguruka isi yose itatura amatati yatewe na Amerika yatewe n'abanyaburayi nta matati nta ntambara n'imwe iba ngaha ku isi itari mu kuboko kwabo sivyo oni icicaro cyayo kiri hehe i New York muri Amerika sivyo Amerika iteza akajagari ku isi oni ikaza ngo uje kuhuza ngo ikitwa kwigenda guhuza amatati igenda guhuza abantu cyangwa igenda kugarukira kubagizweho ingorane niyoni kuko urabona inyuma yo gukireya oni bahavuye baca bakireya ibindi bintu by'amashirahamwe yitwa mpuzamakungu ashamikiye kuri oni za HCR za UNICEF za Croix Rouge za amashirahamwe menshi mpuzamakungu yitwa ko agenda gufasha cyangwa kugarukira cyangwa kwitaho abantu bagizwe ko ibibazo n'intambara zatejwe nande babandi akaba aribo batanga amafaranga yo kugira ante yo kuja gufasha cyangwa yo kuza kwitaho yo kuza ngo gutabara baza mu yindi sura bigize aberanda abakirisu sivyo igihugu muragwanye murasekezanije ibara riraguye igihugu kirakenye hagaca haza bya bindi nyene oni bya bindi nyene abanyamerika bagira bikukira ya miryango mpuzamakungu ngo za Fonds Mondiale ngo banke mondiale ngo za FMI ngo zije kuguha urabona ngo igihugu ngo cahora mu ntambara ngo ufise amagara makeyi urana ngo abanyagihugu barakenye ngo reka tuguhe ingurane katuguha imfashanyo reka tuguhe ingurane ubanze wiyubake ugirente sibyo ibyo byose biva he hari na kibe wigeze wumva mugenzi ndakubwira ko kiva muri Kenya sibyo hari na kimwe nigeze ndakubwira ati kiva muri Angola ibyo byose biva hariya nukuvuga bagatera niyo baza gukemura ibibazo twazoguma rero muri iyo cercle muri urwo rukurikirane sibyo ibyo byose rero bishimikiye kuri cya kindi twita oni muri ibyo byose umunyagihugu yibereye mu cankuzo yungukira he umunyagihugu yibereye ngaha Uvira yungukira he muri ibyo byose navuze nta na kimwe none umunsi uraje ikibazo ca mbere kuki oni idategeka M23 ngo ive muri Kongo oni ni bande M23 ni bande sibyo iyo oni yotegeka gute M23 kuva muri Kongo kandi twumvise yuko oni ari ya Amerika akaba ari yo M23 nicyo gukunda wumva bikunda nicyo gukunda ni nkina mico rero M23 amafinansema inkoho iki byose bikora hariya bariya nyene bene kubitanga bagacagaruka ngo babafatiye ibihano bariya nyene bene kubitanga ngo abari bo baza ngo babwire ngo M23 ngo urabona rero kubinginga ntibyari binakenewe urabona rero ngo ni mutahe urabona rero ngo tubigire gutya nuku oya sabahungu bawe tegeka vamo taha mugubwo bushobozi onisi ibufise ni Amerika ibufise niyo byo nakogwa nejo ahubwo Amerika ishobora kubwira oniti oni urumva babantu babambaye amakoti hariya gusa atajambo bafise je nagiye kuvyemera neza aho atajambo bafise bafatira ibihano bavuga ngo tugomba dufatira ibihano ngo Israeli ngo urumva ngo uriko ngura ko riho nyabwoko muri Gaza perezida wa Israeli avuga ati ahubwo urabizi mufatira ibihano igihugu ciwanje mufatira ibihano jewe Benjamin Netanyahu ahubwo wewe Antonio Guterres
guhera uwo munsi nturekuriwe guhonyoza ikirenge ku gataka ka Israel. Israel ni igihugu kiri ku isi mugabo kiriho gifatira ibihano umunyamabanga mukuru wa ONU. Sibyo? None wumva muri abo ninda twara uwundi kubera yuko Amerika, kubera yuko Israel avuga ati jewe ndi umwana ni enfant chouchou wa Amerika, kandi Amerika yamaze kumubwira ati nta kibazo bijya vyawo ni ibintu vya politike turiho turakina biba bica hirya no hino gusa. Twavuganye n'uriya mutama twarawoni, twavuganye uko ntubimeze, we ntugira ikibazo, turabibona. Ibyo vya M23 nuko biba bimeze no ngaha muri Kongo, nuko biba bimeze, bavuga ati turayibona ntugira ikibazo, turayibona. M23 ntibashobora kwirukana kubera ni diri, nabo barimo diri. Uravuga ngo nabo bafise abasirikare nyene, kandi nabo ni diri. Abasirikare bariyo kuva bangira bariko barakwiza imyaka 200 bagiye kugarukana y'amahoro. Kugeza ubu munsi nta ni quartier nimwe baravuga ati iyi quartier irisekirize yazanye amahoro kubera ONU, kubera abasirikare twarungitseyo. Bavuga ati aka gacimbiri nta nagacimbiri kamwe, bavuga ati aka gacimbiri karafise amahoro kubera hariho ingabo za ONU. Abo bantu bamaze imyaka ingahe? Hafi 200 n'ibitarenga. Nta kintu na kimwe bariko barakorayo kabisa. Mugabo ntibashobora guhagarika buri mwaka mandira hera yabo bakavuga ati turongeye kuko umutekano nturagaruka. Bari mu bidandazwa bariko barunguka, bariko barahembwa, bariko barya inoti zimeze neza, bari ku kazi. Wewe nawe kugeza igihe intumbero yatumye bajayo, intumbero yatumye bajayo bazoba bahishitseko. Sivyo? Ndiko ndavuga bino hari habo kwibaza ngo ndumusazi cyane abantu baba amaso yabo araba garukira hanyene bati none umujama aravuga ati ONU, aravuga ati OMS n'ibipfungu, aravuga ati HCR n'ibipfungu, bama bariko barafasha abantu, imfashanyo ziraza ngizo turazibona. Iki isho si kibazo, intete zaje nivyo. Intete zaje none iyareka aho gutuma uza kurya izo ntete naho. Intete zaje kubera uri mu ikambi. None iyareka guteza intambara ukareka kuja mu ikambi, izo ntete ntiwozijya iwawe, ntiwozirondereye. Sivyo? Ibintu byo kuza bigize ba Mesiya. Johe bomfata nk'umusazi. Reka dusome ngaha gatoya. Basomere. None mu mategeko je namavuga barageze ahantu barikomeza barishira hejuru kuburyo atakintu na kimwe bahisha. Biranditse gusa keje ntidusoma. Sivyo? Muri charité de l'impérialisme ndahagaruke umunsi umwe tuzofata umwanya amantu ze yose tuyagarukeko gira abantu batahure bamenye wo kuyaza ati ibyo ni ibintu byanditse umugabo ntibikoregwako wanaliza neza ukabona ibiriko biraba ku isi ibiba ku isi. Urabona yuko nta kintu na kimwe basimba, babikorera huko nyene mizanevre ba charité de l'impérialisme ingingo ikigabane cindwe bayita accord international, amategeko mpuzamahanga. Niho hari ingingo zishinga ONU, zishiraho ONU. Article ya 22 kuri 22 bavuga bati l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers monde pour protéger nos intérêts. ONU ni igikoresho cacu, dutegereza kuyikoresha pour mu kugwanya abasi bacu, mu kugwanya iterambere y'ibihugu biri mu nzira y'amajambere kabisa. Kuko wa murundi we ntuze bibaze ngo umuzungu azogufasha ngo uteye imbere ni haryoherwa. Uteye imbere ararira. Ararira kabisa. Nta rukundo badufite. Bibaze ngo ONU ngo yaguha ngo ONU ngo yaje kugufasha ngo mu ikambi, ngo HCR ngo yaje kugufasha ngo mu ikamba aho wahungiye ngo baguha amadolari ngo ijana ngo ku munsi sawa canke ku kwezi sinzi, ngo n'urukundo bagufitiye ku munsi wateye imbere bararira. Niko byanditse. Notre objectif mu gushinga ONU
et de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Objectif y'iwacu niyo kudestabiliza canke guhungabanya canke gukuraho canke kwica canke kurimbura ubutegetsi bwose utatuyoboka no gushiraho ubutegetsi canke marionette, ico bise marionette, gushiraho uburongozi canke ivyo bintu byose bikora mu nyungu z'iwacu bituyoboka. Hanyuma kandi tukanatuma aka kanyuma kagaruka kuri zangabo bavuga zawo ni ziri muri Kongo. Aka kanyuma kavuga ati sura couverture des mandats des forces de l'ONU. Ibyo byose kugira bikunde rero turafata ingabo zikitwa ko ari za ONU tukazijanayo hariya hantu kugira ngo zitugirire couverture donc zishire hico gicu zikingire ivyo turiko turakora. Ati ingabo za ONU zirahari zicungire umutekano. Myaka 10 nta na kimwe zakoze, myaka 20 nta na kimwe zakoze, zirahari kugira zicungire umutekano. Abantu bariko baricwa, amabuye ariko aracukugwa, inzahabu ziriho ziribwa, mugabo ingabo zirahari kugira ngo zicungere pour la couverture y'ivyo bakora. Manda ziguma zongerwa zabo basirikare. Hari inyungu y'umwene gihugu urumvamo ngaho wapi? Reka mpeze kujya 24 24 les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper. Amategeko ya ONU nivyanditswe biduha uburenganzira bwo gutera, de frapper, de tuer, de détruire les pays, de les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nikora vyumva shakengeza niho utahura neza ishitwa ONU. Batubwira bati ama resolution uzumva bavuga ati bihugu mwese ejo hari inama Conseil de sécurité de l'ONU. Conseil de sécurité de l'ONU. Iyi Conseil de sécurité de l'ONU niyo yahaye go ahead. Niyo yahaye go ahead otani muze gutera muri Libya. Iyi Conseil de sécurité de l'ONU niyo yatanze uruhusha rw'abasirikare kugira ngo baze kugwana muri Afghanistan, baze kudetruiza Afghanistan. Iyo Conseil de sécurité de l'ONU igakorana kugira ngo Sudani bayitabagure bayicemo ibice. Iyo Conseil de l'ONU kandi baciye no mu citwa CEDEAO niho bari bagiye gukorana. Arerite Afrika yose igira arerite ngo muri Niger ngo habaye kudeta ngo tugomba turungike ingabo. CEDEAO ngo rondera ibigwanisho ngo bikwiye ngo n'abasirikare bakwiye ngo tuze gutera ngo muri ntuzenya ngo muri Niger ngo dusubize Mohamed Bazoum ku butegetsi. Sivyo? Kubera iki Mohamed Bazoum yari kwaraba ikibazo ko Ciyane yateye kudeta, ariko mu gihe abandi ba president canke izindi kudeta nka kudeta zari ko ziraba nko muri Gabo zitari ko ziravugwa ko cyane. Muri Burkina Faso Damiba atera kudeta bibi bisanzwe. Mugatraola atera kudeta Damiba bibi kibazo. Oni rero bakubwiye ati turatumye ko abantu mwese abaserukira ibihugu muze dutore ingingo yo gukora ingingo
yo gufata kuri kino gihugu sibyo ya Conseil de sécurité ya ONU irakoranye kugira ngo itore ukuntu baza gucinyiza kiriya gihugu ntibize kwitwa ko ari Amerika yabivuze sana ntibize kwitwa ko ari uburayi bwabivuze muga byitwa ko byavuye muri ONU muga abayikoresha ibyabo bibabizwe nuko niho noshaka nkangarukiriza kuri ico kintu bita ONU nta kibaho ariko habaho Amerika n'uburayi kabisa habaho Amerika n'uburayi bitobanga canke bitera akajagari ku isi biciye mu ishami rimwe ry'ikintu bita ONU kigatera akajagari ku isi bigaca byongera bigaca mu ishami rimwe rya ONU nyene ryitwa ko ari ryiza bashizeho ryitwa ko ari iry'ubugwaneza riza gukosora ibyo ryashami rya mbere ryakoze kabisa nuko niko ONU ihagaze nibaza kuri kurakora nta nyungu nimwe umunyafrika yifisemo nta nyungu nimwe gender yifisemo biraryoshe ko kino kiyago abantu muza nagiteresharije mukagiha n'abantu umuntu ushaka kugiteresharije akikurungikira n'umuntu ku telefone kugira ngo ikiganiro cubaka kiza cyane Jidoke reka ndakubaza kandi kabazo hariko haravugwa itaha rya Kabila muri Kongo agomba dusasangurire kino kintu eske itaha rya Kabila muri Kongo hamwe byoshika gafata ubutegetsi urabona ko ariho Kongo izocironka amahoro none yoronka amahoro gute kandi none erega ntazoba twaye mu munsi Joseph Kabila atwaye imyaka 18 Kongo iyo Kongo ntigeze ironka amahoro sibyo Kongo na Kabila Kabila yagiye ku butegetsi asubiriye se wiwe ubunye Joseph Kabila Kanambe Hippolyte yagiye ku butegetsi asubiye se wiwe Laurent Désiré Kabila sibyo Laurent Désiré Kabila yagiye ku butegetsi ku ntambara ya mbere ya Kongo akuyeho Mobutu Sese Seko sibyo akuyeho Mobutu arafasha igihugu ku bufasha bw'ibihugu byamufashije Uganda Tanzania plutôt Uganda u Rwanda Tanzania sindayishiremo Uganda u Rwanda cyane cyane ivyo byari imbere n'u Burundi wanashaka abarongozi bari bahari ico gihe sibyo barakoze bishoboka byose Kabila Laurent Désiré Kabila arashitse ku butegetsi amasezerano bahanye n'ibihugu byamushikanye ku butegetsi abaye atakiyubahiriza bonyene baragarutse bene kumushiraho baramukuye sibyo mu ntambara ya kabiri ya Kongo bashizeho uwo bita umuhungu wiwe wiswe umuhungu wiwe ariwe wari kuravuga Désiré plutôt Joseph Kabila Joseph Kabila Kanambe Joseph Kabila ubu munsi woja kuri Google ukarondera abavyeyi biwe hamwe barakubwira ngo numuhungu wa Kabila wa Laurent Désiré Kabila bani ngo n'umunyarwanda abandi bakubwira ati n'umunyarwanda gusa yitiriwe ko ari umuhungu wa Laurent Kabila sibyo c'est la création rwandaise nkuvuge ngo none ngo ko yitwa Kabila ngo none ngo umva ngo atari umuhungu ivyo n'amazina ivyo n'amazina n'amazina twarabonye perezida wa ntuzenya wa HTS imwe wa mugwi ugwana uheruka gukura Bashar Assad ku butegetsi muri Syria baramuhindurira izina kugira aje ku butegetsi kubera izina giwe yitwa bwa mbere ryari rifise abanyamerika bari bararifatiye ibihano bavuga ati umuntu ararondegwa ku isi n'umunyabyaha ni cihebe yisha abantu bese ariko mu nyuma kubera hageze aho bamukenera bavuga ati wewe dusheneye kugushira ku butegetsi amaze kugaruka gufata ubutegetsi sibyo amaze kugaruka bakamushikana ku butegetsi baravuga ati oya baramuhindurira izina abanyamakuru barabaza ati none uwo muntu ko aje yitwira indi zina kandi ari umwe mwafatira ibihano bimeze gute bavuga ati uwo twafatiye ibihano
uwo twafatiye ibihano aracarondegwa uwo twafatiye ibihano aracarondegwa uwunye si wa wundi ariko namazina yahindutse umuntu numwe byo guhindura amazina rero byo nibisanzwe kabisa bisanzwe abantu bakoze mu maperereza y'ibihugu bitandukanye barabizi yuko umuntu mushobora gusanga afise passport 8 ku mazina atandukanye byo nta kibazo kugira yideplace cyangwa akora amanyanga yiwe yoroshe kora amanyanga yemewe n'igihugu Rwanda gwari gwaragipanze ugiye rero kuri Google ngo bamwe ngo barabyemera ngo n'umuhungu wa Kabira ngo bandi ngo nabo ngo barabikekeranya sivyo bakavuga ati Kabira yavukiye i Kigali mu Rwanda bakerekana na nyina wiwe bavuga ati nyina wiwe yitwa Kanaka sivyo ivyo biri kuri Google ivyo biri kuri Google si kinyegezwa na kimwe kiba kirimo umaze kubona umuntu uja kuri Google basi kuri Google dufate yuko babesha hari igihe basi dufate yuko hariho abatanga amakuru atariyo umaze kubona umuntu umwe uja kuri Google afisa abavyeyi abamama babiri badasa baba barakubwira ati mama wewe ni naka mama uwundi naka abandi bakandika ati mama wewe ni naka baba bakubwira ati yavukiye muri Kongo muri Fizi mu karere ka Fizi abandi nabo bakavuga ati yavukiye mu Rwanda ahitwa ahanaka bakakwereka kandi bikabiboneka donc le fait yuko inkomoko yiwe itaboneka neza yibonye position afata bigoye kutavuga yuko atari umunyarwanda kabisa bigoye kutabivuga yibonye position afata urabibona nawe nyene hari wanarije neza hari igihe ushika hano kabona ati uwo muntu nubwo yatwaye igihugu yarumucangera ko ntibyumvikana none igihugu gishobora kubaho imyaka 18 gute gipangiye ikindi gihugu kibanye kandi mu gihugu kandi abanyagihugu kuko bavuga ati mu masezerano bari bafitaniye hariho inisome Kongo yamiriha iriha Ugwana ngo kubera ngo babafashije ngo gushika ku butegetsi none bishoboka gute uko president ashobora kubaho imyaka 18 abene gihugu batanga amakori batanga amatagisi batanga intererano canke baheba amabuye y'agaciro y'igihugu yo bafashije mu guteza imbere shayo bafashije mu kwiteza imbere akaba ayo mafaranga arayakoreshwa mu kuriha ikindi gihugu none ntiwumva yuko abene gihugu barashobora kubaho bapanze mu gihugu ciwabo umvugo ruhombo bapanze bariha umengo bariha logement mu gihugu kandi ciwabo bavukiyemo kabisa batwaye n'umu president yitwa ko ari uwo muri ico gihugu ntibibaho biragoye sivyo kabisa ubu rero muri no minsi haravugwa ngo gutaha ngo kwa Kabira ngo yagaruse nabone nini yanditse avuga ati ebane niryo ntanguriro sonekero debi neza cyane jewe nkiri ko ndabona inkuru mu miseze zaravuzwe ngo Kabira ngo ari mu gutaha Kabira ari mu gutaha Kabira ni mu gutaha ivyo nataha azotaha iwe azotaha iwabo iwabo ni hehe rero ho nabona ati niyataha azotaha muri Goma si iwabo mugabo azotaha iya azotahira hose nana nabivuze ndiko ndabibwira abantu iyo azotahira hose muzoba mumbwira azotaha Kinshasa azotaha M23 naho izobisigaranye kare kimwe ari isigaye ikontorora ni hazoshikira kabisa uravyumva kuko nta M23 nta Kabira abantu ni bamwe nta Kabira nta Rwanda abantu ni bamwe sivyo batwara ntuzenya Kabira atwaye imyaka 18 yitwa ko gwanya M23 mugabo ntiyigeze sivyo M23 ntiyigeze senyuka no musumo kubera iki hari amadiri baba barimo twebwe abantu tutabonesha maso uwo uvuge M23 Kabira ko yaterereje agaterereza intererano zose zishoboka kugira gwanya M23 ubwo rukundo rwavuyeho ubu munsi kugira ngo M23 ibe yakira Kabira nk'intwari c'est ça ikibazo gikomeye ubwo rukundo rw'umuntu mwagwanya imyaka 20 imyaka 18 plutôt wavuyeho kugira ngo ubu munsi kandi kuri manda ya Kabira M23 yari baragwanye za 2013 hose hatwara Kabira none ubwo rukundo rwavuyeho kugira ngo ubu munsi M23
ibisasi bitambara iduzi drapo ivuga iti turakiriye intwari yacu inde Joseph Kabila umwe bagwana imyaka yose ni amaje politique intérêt politique abanyagihugu bato bakwiye kwinjiramo cyangwa gushuha umutwe cyane ahubwo umugabo bakwiye kuraba kure bakabona ikiba kiriho kiraja mbere kabisa. Nuzenya Kabila yatwaye imyaka 18 agwanya na M23 isupportingwa n'u Rwanda mugabo Kabila ntigeze yiyumvira n'umunsi umwe ngo ahagarike izo ntuzenya izo fashanyo cyangwa ahagarike iyo tagisi yariha cyangwa iyo ayo mande bon para mande ayo masezerano ayo mafaranga yariha ku mwaka igihugu kibanje mbere wanashaka nawe vuga neza n'ubu unye ejo mukuza igoma yajabaye yaje yivira mu Rwanda i Kigali sivyo yaje yivira i Kigali ko ntiyaje kururukira Kinshasa kunuzenya nta ndege babonye yururuka igoma kuri aeroport Edair iranapfunza aeroport yajabaye Kabila yagiye yahunze hari haciye imyaka nimba ari 2 nimba atari umwe ari mu buhungiro igihe yagenda yavuze ko baramubajije abanyamakuru avuga ati je nibereye ku ishuri muri Afrika y'Epfo yagiye kwiga ngo muri Afrika y'Epfo ngaho ntiyigeze agaruka ubu munsi rero kuba atashe uwo munsi agashikira mu burere bwa M23 agashikira mu nzu ya M23 agashika asasigwa bitambara na M23 birafise ico bivuze urabona none kiguga azogifata cyo kuri birafise ico bivuze ntarahashikaho rero urugendo rwiwe donc umubano wo kuma media bagoma bari kwaribaza ati none yaje gute yazananye he yarihe ubwo yagenda yatubwiye yuko yari muri Afrika y'Epfo mugabo inkuru zitemezwa neza abavuga nabe ndiko ndabiraba mu bindi binyamakuru bimwe avuga ati igihe Cyril Ramaphosa yaza mu Rwanda Cyril Ramaphosa ni perezida wa Afrika y'Epfo yaza mu Rwanda bari no mu bintu byo kudiringa ukuntu ingabo za South Africa Congo zotaha hamwe harimo n'abagore bari bibungenze bagize nte urumva kuntu bahabwa inzira yo gutaha kiriya gihe nawe mu ndege ziwe kwazana n'abadiplomate bavuga yuko nk'intuzenya nk'ico nka service yategezwe gukora kugira ngo ivyo bya avance ari nawe yajazanya Joseph Kabila mu Rwanda yibera mu Rwanda arituriza ku buryo rero kugeza uwo munsi ntiwashobora kumenya iyari abaziti aracari muri Afrika y'Epfo mbe yibereye mu Rwanda kera ibereye i Kigali yariturije arajya murete arajya intuze abantu bariko baricana hari faranga ntayafise nta kibazo na kimwe faranga ntayafise kweli uwo munsi rero usanga za Kigali afise amazo n'amazi uwo munsi rero aruriye indege cyafashe imodoka ntumbaza ukuntu yaje aragiye muri Kongo ikigoma ariko baraserebura barugura baranywa amashampanye na M23 imwe bahoze bagwana mu myaka 18 ariko ubutegetsi bariko baranywa amashampanye bavuga ati intwari yacu yaje aho hantu nta kantu wumvamo muri politiki gakomeye cyane nta kantu wumvamo muri politiki gakomeye cyane Museveni yigeze kuvuga ijambo rimwe President Museveni w'Ubugande yigeze kuvuga ijambo rimwe aravuga ati hari igihe tubaho turaba perezida hari igihe abaperezida babaho mugabo mu by'ukuri atari umuperezida w'ico gihugu ariko arakora gusa ibyo yatumwe ari fentage kabisa sivyo aho n'abanyagihugu muzoje mwibarabara mukisaza mukagira ante we mama urumva ibintu nuko oya byo nakeneye kuvyumva kuko si mwebwe yaje gukorera yariko aratanga karoti twe twagiye hamwe turira indege abaperezida bangahe bashika 5 perezida wa Afrika y'Epfo yarimo yarakira umengo Jacob Zuma ati tugiye kuraba ukuntu twokemura ikibazo ca Libya ca perezida Gaddafi n'abanyagihugu imbere y'uko abanyaburayi bacinjiramo turi mu ndege tugenda turonka telefone y'Iburayi umuntu tutazi aratubwira ati ivyo bintu mugiye kwisukamo ninde yabibatumye kata ningoga musubira inyuma cyo ni jambo Museveni yivugiye kata ningoga avuze ati je ibyo ndiko ndavuga rero narimwo iyo ndege narimo baratubwira ati kata mu gihugu ca Afrika abaperezida ba Afrika indege ya Afrika abantu umuntu yicariye i Burayi
avuga ati kata subira inyuma ibyo ntawe bibatumye cyo ni kibazo abene gihugu turimo turabyina turatamba turagirane perezida twagombye kwanaliza umuperezida si wacu kuko umuperezida w'iwanyu wabene igihugu yotegereje gukorera igihugu yotegereje gukorera igihugu wabajije rero ti mbega none niyafata igihugu byose bigenda arabona kazogifata kwe naho yofata igihugu amahoro ntiyoboneka ico cyo twamaze kukivuga nta nzira nimwe amahoro ashobora kuzamwo kuko ibigwanirwa ibyo tubwirwa si byo bigwanirwa ico twamaze kucumva ibyo tubwirwa si byo bigwanirwa gusa ikibabaje abana ba Afrika abana b'igihugu bariko barapfa buri munsi bariko baragwana buri munsi nibazi ico bazira ariko ibyo tugwanira ibyo tubwirwa wasanga atari ibyo tugwanira gufata igihugu naco igihugu sakantu fa gutora ngaha gutya ijya ntebe y'igihugu sakantu fa gutora ngaha nakora ibishoboka byose apambane Amerika nyene imuhe Kivu ayitwara be guverineri canke abe president n'ubwo igihugu kitazigera cemerwa kuko igihugu ca Kivu ntigishoboka atware harya abaratekana yironderera haba muga naho nyene ibyo kugira bishoboke igihe nigihe Amerika izoba yabonye yuko hari inyungu yo bironkamo ibyo navyo nyene twarabibonye yuko navyo bitazoshoboka kabisa Tshisekedi ariko abyitwaramo neza ariko arakubita amarobinga ashoboka Kivu ntizobaho mugabo bizoba bibabaje kuko ubunye donc ntuzenya umukino yakinye ubunye byace bigaragara neza hahagaze Kabila n'umuntu atekereje gose cyane ashobora kumara umwaka atajambo giye wumvise ariko biragaragaye wewe ni wewe usupportinga M23 atishwe muga Colonel Nanga natali ata Colonel Nanga nta Kabila kuko ni bamwe havuga ati Colonel Nanga ariko arakora mu ishusho ya Kabila ati wewe ni usupporting igihugu tekada akiho mugu unye rero arabona byatanguye kumera nk'ibihiye we yaraje ni jewe ntwara AFC yakiriwe nk'intwari sivyo AFC M23 ndababara nkaririra babantu bitwa abanyamurenge n'abantu bose bita ngo nabagwandofone baba bariko baragwanira ku kintu bita ngo ubwigenge bwabo ariko mu rugamba bari mu munsi babona hari inyungu zabo zikirimo kweri mu bintu bariko baragwanira uwo munsi babona hari inyungu zabo zikirimo abanyamurenge mu bintu bariko baragwanira uwo munsi Kabila yaje bazi nibyo yabakoreye muri kahise ukuntu nabo yabafrapa ariko ubutegetsi uwo munsi akaba ari we ntwari yabo ntwari ya M23 akaba ari atwara M23 akaba ari basasi bavugiriza amafirimbi ariko ubunye ntibariko barabona yuko yome twababwira kuko ibyo bagwanira tari byabo ariko mu bintu bagezemo uwo munsi aho urugamba rugeze hari inyungu yabo babonamo nta nyungu nimwe inyuma y'igihe rero bazobona yuko bagwanira ubusa kandi ico mfise ubwoba ko arico kizokongera higatera yandi matati n'ubundi Kivu ntigera ironka amahoro kabisa murakoze reka tugushimire bwana G-Doc je nibaza ko no munsi ama message tutayakira ati garukana G-Doc garukana kuko uri gukora ibintu bizima uzi ko bino bintu tuvuga bifasha imitima ya benshi ibi bintu ni ibintu byingira kamaro cyane jewe inyungu nuko abantu baba babikurikirana bakabitahura hanyuma bakareka kugendera mu bipfungu by'ububeshi c'est ça abo bene wacu bo muri Kongo abo bene wacu b'abanyarwanda bakurikira ukuri aho kuri hanyuma bareke kugendera mu bipfungu by'ububeshi kanaka ngwejo ngo turafasha igihugu uzaba bariko barivuruguta ngwejo turafasha igihugu wewe nde mbega niba ejo Colonel Nanga canke Bertrand Bisimwa ni president wa Kivu Kongo yo ntishoboka ni guverineri wa Kivu wewe uzogushyira he wewe c'est ça bakwiye abantu kujijuka les grands manya the big boss bazoguma bariko bariyegeraniriza ifaranga
hanyuma wewe ugumukenye ugumurima kwa kundi bo bariko baririha amafaranga bakoresheje muri urugamba rwose kabisa hajya naho ico gihugu cyo bakibaye gishobora kumara imyaka plus de 20 kikiriko cishura amadeni y'uru rugamba bo nyene bateje kabisa uzoguma yunguka n'umunyaburayi n'umunyamerika murakoze ya reka tugushimire cyane bwana G-Doc dushimira ko dukurikirana wogira subscribe misi yose like share comment kugira ngo ibintu tubashikiriza buri mwanya mubandanye bibageraho mubandanye mubibona tubashimira namwe muguma mudushigikira muduha support zikenewe ahantu hari impanuro turabakunda cyane ciao ciao